ni nka promotion naco gituma mbwira abantu abafise imigambi yo kugura iyo ngendeshwa baze bayigure hakiri kare bagire commande hakiri kare. Nabonye keshi harabaho imiduga iri electric mugabo usanga uri electric ugugwa nk'inshuro zibiri zayo mbere na zitatu yego. None umuntu aje yibaza kubera iki moto yawe ikigugwa make ya kandi iri electric. Yego izi moto ziriko ziragwa make kubera yuko navuze ni promotion. Mu minsi iza ibintu birashobora gusanga byahindutse kubera ko kwisoko nuno munsi amabeyi yaguma ahindagurika uko uno munsi twariko turagura icuma ejo tugiye dusanga cyahinduye ibeyi. Urumva nako ntituzoguma aho tuzoguma tujana nuko amabeyi ameze kwisoko cyane y'idolari kumbure rishwa kuduga na cyane kubw'ivyo rero novuga nti umuntu afise nk'imigambi yo kugura iyo ngendeshwa ntiyo tebagana. Sinzi abo nabonye babaza bati mbega none ababa ruguru donc bashaka kuba baba ahantu ashaka kuhegera imisozi ati tugure za muravyo cange tuza n'izindi bazimodifye bo abagomba kugirisha modification navyo nyene birakunda. Okay, yes, reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media tugiye kubana twa Omdishanjuma ariko kandi no munsi tugarutse mu ruganda Electromeka rukora ingendeshwa electrique mu gihugu cy'u Burundi. Monsieur Yves Mawinayo tubaramutse cyane. Turabaramukije Agaciro Media karibu ngaha muri garage yacu. Hari haizi minsi abarundi uko biri kose banyotewe amakuru ajanye na zino ngendeshwa electrique mukora kuko narijya ko ikibazo c'ibitoro carase gutora inyishu vuba. Yego tugarutse rero kugira ngo mutuganirize aho ibikorwa bigeze kandi nobwira abarundi ndumwe mu bagendera kuri zino moto electrique zakozwe namwe kandi ndazishingira intaye ko zigenda neza cyane. Bwiye naziguze nzingo umuyaga nkubo zovunkamira ko kumurango ariko icyo kibazo naco ndigena ngira. Yego ivyo uyu munsi bigeze murakoze cyane Agaciro Media reka nako tubaye ikaze ngaha hadusanzwe dukorera ko mwashitse kugira ngo tubamenyeshe ko ibintu biriko biragenda ko tubajije ibintu biriko biragenda neza. Urabona ko n'ubu dusanzwe turiko turakora ibikorwa birabandanya hama turizera ko mu minsi itari myinshi abantu bazozironka izi ngendeshwa ku rugero rukwiye. Nabonye kenshi abantu bagenda bagira amakomantere ngo none ko muri ko murakora izo moto zikaba zidafise n'impusha zo gushika muri ville iyo nizo binzitizi kubozigura. Bo oya gushika ubu sinzitizi kubera ko izi moto bazisaba uruhusha nk'uko izindi moto zose mu kugira ngo zitembere ngaha mu gisagara. Rero ugiye muri meri uruhusha bararutanga atangorane nimwe kandi nta namahera basaba. Ni kete wandika ukabisaba hanyuma ugo ruhusha bakaruguha. Rero nta ngorane hari kubazigendesha nawe ndira ngo urabizi. Je amona nkunze kuyiparkinga hafi ya nkurira muri ville. Yego abantu baratonda babaza none wango untagitoro ino teka nta kintu none ngo zikorwa n'igihugu iki ati ni kinyine cy'u Burundi. Yego donc abantu babumva ko mengo ntibikunda. Oya birakunda ati ubwo bwenge ntabo hari mu Burundi. Oya birakunda hari hizo abantu bariko baragendesha n'ubu zikora neza. Yego okay mugabo reka tubane tugaruke imbere yuko moto nabwira kubijanye n'abazipfuza kuko nabone twabonye ari benshi mugabo ubushize mwari mwagize ihuriro ry'abanyamitahe donc abashize imitahe muri Electromeka gihe ivyo mwumvikanye biriko biraja mu ngiro. Bo gihe ibyo twumvikanye biriko biraja mu ngiro gusa hari icyo twahinduye ko icyo twahinduye ko tumaze kuronka ayandi makuru mashasha twabonye yuko ubwa mbere twavuze ko turahagaritse tubangire kuba turakira abanyamitahe ariko tumaze kuronka makuru mashasha
twabonye yuko ataco tubuza kubandanya kwakira abavyifuza. Ubu rero n'ubu nyene turabandanya kwakira abavyifuza kwinjira muri Electromeca mu gihe kandi turiko turatunganya ibijanye n'ivyangombwa byishira hamwe rishasha Electromeca irimwo abantu benshi. Ego ivyo rero turiko turabitunganya vuba cyane bizoba byamaze kuja ku murongo mwiza hanyuma ibikorwa bibandanya hanyuma ngaha naho kuri garage ya Electromeca turabandanya ibikorwa twari twabwiye abatwumviriza n'abaturaba yuko vuba hagiye kuboneka ibikoresho kugira ngo ntidutware igihe kirekire abantu bagize commande bace bazironka mu buryo bwihuse. Ico rero naco nyene turongeye gisubiramwo vuba cyane mu kiringo kitarenga nk'ukwezi tuzoba dufise rero izo ngendeshwa zitarinda kugwa commande mugabo bazigura zisanzwe zikoze ngaha. Byumvikana ziri ngaha zirashaka ko abantu bazoje bazimara vyihuse. Mugabo uyu munsi uwo baragira commande ego nubu birakunda kubera yuko equipement turindiriye ni vuba cyane irashika ngaha. Rero umuntu agize commande ni imisi mikeya gusa yoba yamaze kuronka iyo moto. Ariko muvuze kuri ico kintu c'imitahe byumvikana ubwa mbere mutaramenyesha ko mwahagaritse kwakira abashiramo imitahe. Mwaravuga ko umutahe umwe action imwe yari 1 million. N'uyu munsi biracaro ko cange uyu munsi ntibikiruko bivanye nuko abatanguye kuzana imitahe amafaranga yabo yarakoze nubu ariko arakora kandi ariko aragira ico yinjiza. Mu ico gihe rero urumva ko woza mu nyuma abaza mu nyuma ubu hari ikindi basabwa kongerako ku mutahe $50 $50 agiye mu marundi nangahe agiye mu marundi ca turaba kuri to ya berbe bivana nayo uno munsi berbe iri kiravunja ko aho aciye make cyane urumva rero nuko ariko ntabwo tuyakira mu marundi ayo oya tuzakuzana aradushira mu madolari kugira ngo bitworohere natwe gutuma ko ibintu hanze ko ntibitume ku marundi. Mugabo nayo nyene donc sino ijya 1 million mu yakira ari 1 million. Ego ijya 1 million tuyakira 1 million. Iyo ni nka ntuze ni nka ama penalité de retard gutyo niko twovyita. Mugabo ariko nukumvisha abantu yuko abamaze kuza imbere hari ivyo bamaze gukora. Urumva rero ntiwoshikira hamwe nabo kandi bo baramaze gutangura hari n'ivyo bariko barakora. Nuko bimeze niyo mpamvu twagize gutyo. Birumvikana ariko hari abantu bamajije bati none koko nimba ibi bikorwa no mu Burundi yize ari igihugu runaka nk'Uburusiya waringize kwiga mu cange hano hari industrialisation. Oya jenize secondaire naize kuri ETS hanyuma ibisigaye naragize ama formation en ligne n'abandi nandi ma entreprise asanzwe akora ivyo byuma ubu naho nubu kandi ndabandanya kwiga ko je simpagarika kwiga nubu ndiga nari navuze mu nze miganiro byarengaye nubu ndiga kuri kaminuza ubushakashatsi rero je ndabandanya nubu hariho nandi ma societe muri Afrika y'Epfo dusanzwe dukorana rero ubumenyi bwanje nubwo nakuye mu ishuri ariko nubwo nubundi ndemanwa kuko abo twiganye bose ntibariko barakora nk'ibi cyane. Yego kuri izi moto none mwakoze ubushize mwavuga ko zigo zigwa miliyoni 6 mugihe naza zindi zajeho ku kizi n'ibitoro zagwa 6 ariko ubuzo zirayarenza. Yego mwebwe aracarayo nyene twebwe aracarayo kuko ubu turiko turagira ni nka promotion ni nka promotion naco gituma mbwira abantu abafise imigambi yo kugura iyo ngendesho baze bayigure hakiri kare bagire commande hakiri kare. Nabonye keshi harabaho imiduga iri electric mugabo usanga uri electric ugugwa nk'inshuro zibiri zayo mbere na zitatu yego. None umuntu aje yibaza kubera iki moto yawe ikigugwa make ya kandi iri electric. Yego izi moto ziriko ziragwa make kubera yuko navuze ni promotion. Mu misi iza ibintu birashobora gusanga byahindutse kubera ko kwisoko nuno munsi amabeyi yaguma ahindagurika uko uno munsi twariko turagura icuma ejo tugiye dusanga cyahinduye ibeyi. Urumva nakwe ntituzoguma aho
tuzoguma tujana nuko amabeyi ameze ku isoko cyane cyane y'idolari kumbure rishobora kuduga na cyane cyane kubw'ivyo rero novuga nti umuntu afise nk'imigambi yo kugura iyo ngendeshwa ntiyo tebagana iyo za akagira commande hakiri kare ibiciro bitarahinduka kubera ko ntibizohinduka bimanuka ahubwo bizohinduka biduga kubw'ivyo rero ni vyiza yuko abafise iyo migambi boza bakigira amakomande hakiri kare hanyuma tukazibatunganiriza mugaba akabijya nakaye kubera ko umuntu atogura joko kicaye kuyogura n'izindi akabirya nako nyene kubera ko muravyo ntizomusaba igitoro cyane cyambere muravyo ntizomusaba ama entretien ama vidange n'ibindi muravyo ntizomusaba guhindagura amashene uko ishene iheze nta shene igira oya rero ubwo burusho bwose ubuteranije usanga muravyo igurwa amahera make cyane ugiranije n'izindi moto bigomba kumera co kimwe zisanzwe zigurishwa ngaha yego okay je numva ngirango nta n'ikindi tworeza ko ego ikindi nacyo peut-être umuntu yovuga ni iki kijanye n'icyangombwa nagomba ndakigarukeko nkuko izi zindi moto zose kugira ngo ishobore gutembera ngaha mu gisagara bisaba uruhusha bwo muri meri niyo moto muravyo nta kindi isabwa nugo ruhusha nyene kandi ziratangwa izo mpusha umuntu wese araruhabwa akira kurusaba akandika hanyuma akaruhabwa yego kandi ku buntu okay ivyo bavyumve kandi none muri ville ni abantu ntibahora babona ko ari moto ntonto nyinshi zirarengana zizya zose ziba zifise impusha yego namuravyo rero nisho kimwe sinzi abo nabonye babaza bati mbega none ababa ruguru donc bashaka kuba baba ahantu ashaka kuhegereye imisozi ati tugure za muravyo cange tuza n'izindi bazimodifye bo abagomba kugirisha modification navyo nyene birakunda kubera yuko ubwo buhinga turabufise nico kimwe n'intuze dukoramo ijya moteri sanzwe tugashiramwa imoteri y'umuyaga nkuba gusa bica bimuzimba kubera yuko tubona yuko ibiciro biza gusanga vyegereje ijya muravyo nyene kuko amamoteri n'ibindi byose usanga ari bimwe usanga rero igiciro kiza kwegereza muravyo ugasanga ari muri za miliyoni 4 3 n'inusu 3,800 ugasanga rero yofumagura muravyo isanzwe ikoze iyo yindi akayigurisha washaka nukuri yego ariko kandi turabona ko mudakora za muravyo gusa kuko hariho nk'ibimoto binini mona bimeze nk'amabeni deplace ibintu yego izo zose mu buryo bwa electric mbega zirakunda yego nk'iyi mubona ngaha niyo twakoze ni electric kandi irashobora gutwara umuzigo ashobora kudeplaza ibintu rero birashoboka twarabikoze byarashobotse niyi iragenda ashobora gutwara ibintu gashobora gutwara ibidandazwa hirya no hino amalivrezo atandukanye yego nuko je numva no bashimira gose murakoze namwe turabashimiye cyane reka dushimire kandi abari ko radukurikira musangize kino kiganiro abandi mugipartage mwiyaboneshe nkuko muzi ko twama tubarangira ibintu uyu mwaka tugomba gukwira umuryango w'abarundi 100 bakira inyigisho n'ama opportunité bica ku rubuga rwa YouTube rwa Agaciro Media. Leo tuzosubire mu bigano by'ubutaha mwari kumwe na Omnishanima, bye bye.